Ikaze bakunzi ba Look Media bakunzi ibiganiro cha Look Sports isango musanzwe murizi ni ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu arakora amakuru agiye atandukanye mu nkino zitandukanye muri football muri basketball muri handball n'izindi nkino zose zigiye kuba zitandukanye nije Anirohis Ndongozi ni kumwe na mugenzi wanje Emedarde muri kino kiganiro cyo ku munsi wa mbere iganiro kije gufasha gutangura inondwi reka ndamuramutse Emedarde. Dakora mugije Loris ndarabugije mubyo nuko muradukurikirana. Niganje Jack Sports cyo kuganira ku makuru y'inkino atandukanye. Amakuru y'inkino tuza guhera hano mu gihugu cyacu Burundi ni umupira w'amaguru n'umugwi wa AIGLE NOIR inyuma yo gutahukana iganwa ry'icicaro ca mbere Primus League mu mwaka wa 2024 ushira 2025 umugwi wa AIGLE NOIR uritegurira guserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za CAF Champions League. Ubona ko ni umugwi wa AIGLE NOIR usaba kongereza ingufu bikomeye cyane ni umugwi wa AIGLE NOIR kandi uriko ategura iganwa rya Nkurunziza Cup utegura gukina uva mu gihugu ca Vietnam. Ubona ko umugwi wa AIGLE NOIR imyiteguro nyinshi nabaza ko ni amakuru y'imwe kurabira avuga muri AIGLE NOIR. Ni mu Burundi nyene umugwi wa Interstar avuga amakuru ko ushobora kugurwa n'abakinyi b'abarundi babiri witwa Ndayishimiye Yusufu Nyange ndetse na Bimenyimana Bonfils Caleb bashobora guteranira bakagura uwo mugwi wa hano mu gihugu cy'u Burundi hano mu gisagara cha Bujumbura. Na tuzovana mu gihugu cy'u Burundi twerekeze ku mugano wa Buraya ni UEFA Nations League ni Cristiano Ronaldo ku myaka 40 yari atwaye igikombe ku nshuro yiwe ya kabiri. Ubona ko ni amateka akomeye kuri Seleção ya Portugal na Cristiano Ronaldo ni igura n'igurishwa ribandanya ryamaze kuba ritangura cyane cyane ku migwi iri kwitegura gukina FIFA Club World Cup igiye kuba itangura muri kuno kwezi nyene kwa gatandatu. Ni igura n'igurishwa abakinyi ko bava mu migoja mu yindi tuza guca ko ukura kuriya eka tumira amateka tuze tugaruke n'idonido y'iganiro cacu. Umugwi wa AIGLE NOIR umaze kuba utahukana championnat 2024-2025 synonyme yuko igiye guserukira Burundi muri CAF Champions League. Novuga yuko urabyumwe AIGLE NOIR yagiye itwara muri saison byari ibintu bigiye bihambaye ni AIGLE NOIR twovuga yuko yagiye kuronka ubufasha kuva bagitangura saison yuko twabimye turayivuga bavuze Yusufu Ndayishimiye ariko twagiye tubona yuko agenda aterera muri AIGLE NOIR na cyane mu kubasahiriza mu kuriha imishahara y'abakinyi eka no mu kuriha ama prime de match ku nkino zigiye zitandukanye. Bavuga ko AIGLE NOIR muri uwo mwaka yari iteguriye neza cyane gose iri higanwa rya hano iwacu Burundi. Ya wana ni kuni AIGLE NOIR yaratahukanye igikombe cha championnat igiye kuba iserukira uno munsi muri igiye kwiserukira Burundi muri CAF Champions League. Tumaze nese tubona imigwi yani iwacu iri kuraseruka muri CAF Champions League nta bitanga tuko tubana hishika kuri uko turi. Eske no mwaka mu AIGLE NOIR twiteguye kuri AIGLE NOIR novuga yuko twitega ku ibintu byinshi. Igitandukanye AIGLE NOIR n'indi migwi ni AIGLE NOIR novuga yuko iri bya structure kuva hejuru gushika hasi yaba aba directeur yaba umukinyi bose barafise igikorwa baje gukora muri AIGLE NOIR kandi nibaze ko ari ibintu tugenda tubona AIGLE NOIR novuga ko ari umugwi ntawo kwibesha mvuze yuko AIGLE NOIR ari umugwi mwiza wiyubatse neza hani wacu mu Burundi muri aka kanya. Niwo mugwi yubatse ko tuko ko hari uri yubatse mugoro amaze utari kubatwara ino Primus League yindi migwi yari kwiratwara Primus League yari kwirasohoka ariko bitakunda. Novuga yuko ikintu ca mbere kiba kiryoshe kuri AIGLE NOIR ni AIGLE NOIR vraiment abantu bayizi bayikurikirana natwebwe nk'abamenyesha makuru b'inkino. AIGLE NOIR tugiye kuraba irafise complexe yayo irafise inyubako zayo irafise umwe nitegura neza abakinyi irafise academy kandi urabona yuko abakinyi benshi bava muri academy aribo bagenda baduga bakaja muri A. Novuga ko nico kintu novuga kiraduza complexité hagati y'abakinyi hirya no hino bakamenyerana. Ikindi naco AIGLE NOIR igiye kwitegurira CAF Champions League muri Afrika du Sud ni ryambere tubonye equipe ishika kure hiyo zigiye kure cyane zaja mu Rwanda zaja ngahe wacu hano iwacu muri East Africa ariko nabo bagiye kugira iki bagiye kurahura ubwenge ahandi babona yuko niveau ya football yabo ni eleve cyane cyane ko bamenye amakipe hari yanyasanzwe amenyereye gukiniki asanzwe amenyereye gukina CAF Champions League. Ya imbere ko dushika ku miteguro y'ubwiye muri Afrika du Sud reka tura AIGLE no munsi baratangiye no ngo ama transfer n'aba force équipe ariko ni AIGLE NOIR ikiyo kwitabakiye basanzwe bakina hano mu Burundi. Eske nawe wamaze kuvuga ko muri plan zabo ni gukomeza amakademi bakaduza abakinyi ni baje bakinyi baduza n'abakinyi bariko baragura bava hano muri Primus League. Eske abo bantu barafise niveau kuza guserukira ubundi muri CAF Champions League AIGLE NOIR iri kwitegura ivyo
nuvuga ibintu lokale nyine. Novuga ikintu ca mbere nuko tutibagiye nuko abakinyi basanzwe bazimvye muri iki gihe kuja gukina ariko barazinga ariko umva kugira ngo ushike kuri investissement nta kintu kimwe ni investissement ariko urumva uburyo buracagoranye ariko aho nyene ukira nyene dufate ko uburyo buracagoranye bivuga ko CAF Champions League tuyibagira n'umuntu sinovuga ngo CAF Champions League turayibagiye ariko ntiwibagire yuko ari ama equipe nka Aigle Noir dernièrement harasohotse icegeranyo ku ma equipe amahera yagiye arakoresha mu migwi hani wacu mu Burundi muri iyi saison yonyene urabona equipe nka Aigle Noir equipe nka za Flambeau du Centre za Musongati nizikoresha hagati ya miliyoni 500 n'umuriyaridi w'amarundi kurenga urumva wishizemo kugura abakinyi ugaca uja kugura nk'umukinyi ukaja kumugura mu Rwanda ukaja kumugura muri Congo mbere ukegera imbere ukazaja muri za Senegal n'umukinyi umwe ashobora gusanga atwaye nk'iyo budget y'umwaka wose urumva ni ikintu kiba kiremereye ku mugwi nico gituma Aigle Noir ivuga ati reka twinvestise muri aya matara yo hani wacu mu Burundi kandi c'est vrai ari amatara dufise ngaho iwacu mu Burundi akwiye kuja gukina Champions navuga na nyene ni somo bariko baragira si Aigle Noir ishoboye gushika muri Champions League igashika kure uno mwaka kubera iki uwundi mwaka iza ikavuga ati ndatwaye championnat national canke babakinye bagasubiramo bakagira bwabure novuga ya experience yo gukina Champions novuga nico ni ikintu ciza kuri Aigle Noir ukunda kumva unushobora kubategura bakubategura ugwaruka iki reka dutegure kazoza reka no mustuje muri Aigle Noir imbere ko bakira ino CAF Champions League bakurategura kandi nkuru za CAF no musogiye muri Afrika y'Epfo uvuga ngo ibintu byacu kwamenyeshwa n'ubusanzwe arongoye mu muguru twa mukenguza amateka ndi kuri Ravine yaje kwandika ku rubuga rwavuga ati Aigle Noir ikuravugana n'imigwi muri Afrika du Sud ishika kuri ine uvuga ngo ni imigwi yayo ni umugwa Poroquan City wabaye umugwi w'inzwe muri championnat muri Afrika du Sud hariho umugwi kandi wa TS Galaxy umugwi wa gatanu muri championnat ya Afrika du Sud hariho umugwi wa Sekukuni United umugwi wa kane muri Premier Division hari umugwi wa Black Leopards wa kane muri Deuxième Division hariho n'umugwi wa University of Pretoria umugwi w'icumi mu cyaro cya kabiri ariko ni imigwi ikomeye muri Afrika du Sud kandi ni nuvuga ni preparation zizo mwanya munini uko baprevoya kumarayo 3 semaines ariko ni umwanya ukwiye umwanya 3 semaines ku footballeur nibaza ko ari n'umwanya ukwiye kubera uba wamaze premier kubona na climat ukiadapta kuri climat nayo ma equipe bagenda bakinakina ni equipe zibiri ni equipe zoba zine zishobora kuba muri division zibiri za mbere novuga kandi ugiye kurabana division zibiri za mbere zo muri Afrika du Sud ni division ziri ku rwego rwo hejuru cyane rwose equipe ya kane equipe ya gatanu equipe ya kabiri equipe y'icumi urabona ko ari na ma equipe ari muri 10 za mbere novuga muri division zibiri za mbere novuga ko ari ikintu gihimbaye cyane kuri Aigle Noir kubona ishoboye gutegura ama preparation nkayo bayivuze iki barafise target barafise objectif yo kugera kure hashoboka muri Champions CAF y'umwaka yego reka twizeye turamukuye Aigle Noir reka imbere yuko tuzaza tubateste kuri nkuru za CAF bakwakira n'umugo wa Jove mu gihugu cya Vietnam ubona ko Aigle Noir barazanye umugo muri Academy la Bamba yo muri kuva mu gihugu cya Spain inkuru za CAF aho gutwara bakina umugo mu gihugu cya Spain no munsi bakina umugo mu gihugu cya Vietnam nyaza ko ni ikintu tugiye kubona tubanze tubateste tura no mugo agiye guhura tuzoshobora kuja tuvuga ati reka twitege Aigle Noir muri CAF Champions League imbere ko twamugo cy'u Burundi reka tubanze duce muri Interstars ni amakuru avuga ku munsi wejo avuga ko Ndayishimiye Yusufu Nyange n'uwitwa Bimenyimana Bonfils Caleb bamwe mu bakinnyi babiri bakomeye cyane mu guserukira intamba mu rugamba bashobora kuba bagomba bagure umugwi wa Interstars novuga ko ikintu ca mbere gishemeye kubera iki umugwi wa Interstar novuga ko ari umugwi muri iyi minsi utari mu bihe vyiza nkuko twari tuwuzimo ni club emblématique muri football ni club emblématique zibiri za mbere tuzi ni Vitero na Interstar nta muntu hakana yuko Vitero na Interstar ari ama club ari emblématique hano iwacu Burundi ariko Vitero yoyo ku rwego uriko novuga ko rurashimishije muri aka kanya ariko ni Interstar abantu benshi bagiye banayibagira twe twakuze twumva Interstar Vitaro urumva yari derby komeye cyane hano iwacu mu gisagara cya Bujumbura ariko no kubwira yuko muri aka kanya tugezeho Vitaro na Interstar siyo derby ya mbere abantu bitabira cyane umuntu afuma we na Musongati na Flambeau du Centre urumva novuga yuko na ama equipe ya Interstar yo barasubiye inyuma si ari nk'abakinnyi baba professionnel novuga
nka Yusufu Nyange na Bofis Caleb bashoboye kugura uwo mugwi bagashobora kuwuzamura kubera barazi ivyo abakinyi bakeneye barazi ivyo structurellement Interstar ikeneye itera imbere kugira itera imbere nabo nyene baravyiraba bakorega bakina ama equipe akomakomeye cyane ko tubona muri no saison ndayishimiye ariko atanga ama prime de match muri Ghana ariko atanga amafaranga menshi hamwe ari amafaranga yazo akayimbitsa mu Rwanda Interstar twashaka kubona mu Rwanda Interstar ugaruka kuri top niveau twashaka kubona competitivity yindi muri Primus League n'umundi uzoba yongeyemo kuri iyi Aigle Noir ya Flambeau d'Isane cyane gose asanzwe atanga ama prime menshi muri Aigle Noir mugabo si ari LKP yiwe afise mu buryo kanashura afise n'uburyo buye twavuga yuko ari umuki abuze amafaranga atwa kwinvestisa muri football mu Burundi naza ko ni ibintu byoroshe kuri yo samahera menshi rega yo kugura umugwi habwo amahera menshi yaja muri preparation y'abakinyi ivyo abakinyi bakenera coach akenera ubumenyi baje ko basora na staff technique mbere izo bigizobu kuko baje ko bavuga ko witwa Mutombora Olivier azoba ari directeur technique wa equipe azoba ari coach azoba ari directeur technique umucoach azoba ari witwa Sabo Paris yabaramenyereza ubwo Vital hazoba ari uwo Steve Nzigama Sabo niwe azoba ari president wa Interstars niwe azoba twa novuga aserukira ndayishimiye Yusufu na Bofis Caleb ubona ko azuba ari staff uravye abantu hayiri y'abantu hayimenye uravye gusa staff y'abantu hayiri ubona ko ni equipe izobiri bien organisée ubonye Mutombora nka directeur technique Mutombora n'umuntu aza ama equipe aje no kudetecta amatala hani wacu ize ntituvyibagiye kwera ugenda ubona ama equipe menshi yagiye akoca ama equipe yabari kumwe n'abantu bari experiment ariko n'amatala yagenda araduza nayo nyene simaki novuga ko azoba ari Interstar tuzoba tugiye kubona igaruka ku rundi rwego hani wacu mu Burundi yaza ko ni bizoce binatubona football muri table ko uno musuravye Interstar bakora investisamo amahya nindi migwi uzovuga bon ko investisa muri Interstar kana twinvestise mu migwi yacu ibandanye ikomera n'icyo Primus League ibandanye iryoha nuko ni ayo makuru ko aravuga no mu gihugu cacu c'u Burundi twerekeze neza mu gihugu c'u Budagi Allianz Arena novuga ngo ni stade imaze imisi indwi zishika kuri zibiri iri kwibera ko novuga ngo amwe mu evenement sportif akomeye ku mugabane wa Buraya ndetse no kwisi yose nyuma ya UEFA Champions League yaje ko ibera kuri Allianz Arena umugwa PSG utsinda Manita umugwa Inter 2005 ku busa no twaje kwa tubona finale ya UEFA Nations League igihugu ca Portugal gitahukana Nations League batsinda Espagne ku ma penalty atanu kurane ona ko ni Portugal yaje ko itahukana ino ba Nations League inshuro ya kabiri est-ce que no musi ino equipe ya Portugal tuko turaba effectif yabo tuko turaba vangu squad yabo niko ni effect ni novo ni squad iri melange experience na jeune akiri bato uno musi dufatire kuri no Nations League ku musi wejo hajya barabona ko ni Espagne ifise turavye parcours ya Espagne ifise nuze ishobora kuza igatsindwa na Portugal muri finale novuga ko Portugal afite amashance yayo Portugal novuga yuko nkuko twego turavuga ni experience iri melange n'abantu nubwo bari prometteur naragiye kuraba muri Portugal basanzwe bafise abakinyi bane bakinye finale ya novuga ya Champions League ni tuvuga no Mendes Joao Neves hariho Conceição Ramos na Vitinha novuga ko nda abakinyi basanzwe batangura muri Paris Saint-Germain ugacishira ko nundi novuga yuko ari umuntu asanzwe ari experiment hajya harakoze ikintu cya experience cyane sinzi ko wagiye kubona umukinyi wa Cristiano Ronaldo si wa mukinyi ubona cyane aguma yitanga ariko iyo ashikiriwe n'umupira arakoresha experience arico cyamuronkeje igitsindo ciwe cya kabiri ni igitsindo cya mbere ciwe atsinze muri finale international inco novuga nuko Portugal yari ifite amashance yayo gose yari ifite amashance yari 50-50 ariko Portugal kubwa novuga yuko kubwa experience isanzwe ifise kandi ni gya kabiri kinye iyi finale irasanzwe ifite akariga nka muntu novuga ati akanyerigabo muri Ligue des Nations ariko nivyo ni na Espagne ni finale yayo bakabiri bari bakinye kandi abajya novuga ngo bajya bakinye bose bakinye ku musi w'ejo muri Espagne presque bose barakinye finale heruka kuko ni tenant de titre yego ni tenant de titre nta numwaka uheze rero watwaye ikombe na Portugal novuga ngo benshi muri baje nabo nyene bari mu batwaye Nations League ya 2020 yego novuga yuko ari Portugal muri aka kanya novuga yuko ifise experience ikomeye kandi urabona ko na Cristiano agenda yitanga yari asohotse ku mvune ariko warabonye yuko ashitse kuri bateau touche no bababwiye ati kintu kurabibona ni Cristiano novuga yuko muri aka kanya ni figure emblématique ya Portugal kandi novuga ko ari na element clé ya victoire yabaye ico ku mugwi wa Portugal tumwitege muri 2026 muri World Cup novuga yuko naho atokina ariko yoba wa mukinyi wa 23 witwa umuravye uno musi
uno musi umwavye uravye forme physique nubwo utari physique masi mvuga yuko ari apte yo gukina iminota 90 ariko physique ari apte yo gukina iminota 40 myiza 40-50 myiza utamutanguje urashobora kumusubiriza ivyo ni ibintu bisanzwe mugabo ico novuga coco ntibazomwibagira ndabizi nawe nyene coach arabibona yuko Cristiano no muntu kubakirako equipe nka Portugal na cyane yuko afise experience kurusha abajya bose yego kumusoje ni Lamine Yamal aje kina ino final avuga ati hamwe batwara ino Nations League amahirwe aca yiyongera mesha no gushaka gutahukana Ballon d'Or no mwaka ariko ntijaje kwa bikuru eske Lamine Yamal tumwerimine muri course ya Ballon d'Or inyuma imbere yitwa Ousmane Dembele novuga yuko Lamine Yamal na Ousmane Dembele aracasigaye ubwa mbere na mbere kwanza nibo babiri ubona yuko aragwanya Ballon d'Or muri aka kaye nta wundi kwera n'uwundi aza novuga n'abakinyi batatu twavuga ni batatu bane twavuga Lamine Yamal twavuga Ousmane Dembele twavuga Pedri twavuga Mbappe ariko ugiye kubiraba statistiquement nyene n'ibikombe ugashira ko n'ama match bagiye barakina muri aka kanya abakinyi babiri bazi imbere ni Lamine Yamal na Ousmane Dembele Ousmane Dembele ejo ntiyashoboye gukina ariko ico no kubwira coco Lamine Yamal yarashoboye guprova durant toute la saison yuko ari umukinyi mwiza umujeune joueur sinovuga yuko nato twara Ballon d'Or y'uwo mwaka ariko yarerekanye kameme yuko ari talentueux ari umuntu ari professionnel mu mutwe no mu butoyi bwiwiwe yarashoboye kwerekana akarite y'umupira kandi ntibitangaje yuko ari bihangange vyinshi umupira w'amaguru yaba muri Europe yaba no muri Afrika bivuga yuko Lamine Yamal ari we akwiye gutwara iyi Ballon d'Or ariko hari nabandi ugiye kuraba bavuga ati ni Ousmane Dembele akwiye kwitwara ubwo novuga yuko haracariho izindi match haracariho Coupe du Monde des clubs haracariho novuga yaba Lamine Yamal yaba Dembele n'amaze haracariho rero ni match za mbere zizotangura saison nizo zizokwerekana ati ubwawe ndi muri ya saison byari bimeze gutya arashobora gusanga ari umuvuduko w'isaka nko bakunda kuvuga kunaza ko ntibizoza seziza ntizoza ko influence kuko ni Ballon d'Or izoza gutangwa mu kwezi kw'icenda umva ni champion zoba isa naho igitangwa neza ko uno munsi umuntu atwara Ballon d'Or yamaze kwerekana ivyiwe kuko sezo yaraheze nta muri yaba Dembele yaba Yamal nta numwe aje gukina Coupe du Monde des clubs reka uno munsi turinde turaba Ballon d'Or tuyitege muri abagabo babiri Lamine Yamal ndetse n'uwitwa Ousmane Dembele yego ya reka imbere ko turangiza iganiro cyacu duce gato mu transfer igura n'igurishwa uno munsi transfer zotangura officiellement rotangi juin mugano musare ko aba transfer zama club azokina Coupe du Monde des clubs yoyo ari aremerewe kugira ama transfer nazo nyene nibaza ko uno munsi ariho zizakurangira igihe cy'isaha 6 z'ijoro ni imwe iri kurakira izo kina Coupe du Monde des clubs bona ko ni gikombe bariko barashiramo inguvu nyinshi hari umugwi wa Real Madrid hari imigwi ya Manchester City hari umugwi wa Al Hilal ino migwi c'abarabu hari n'umugwi wa Chelsea ino migwi izo kina Coupe du Monde des clubs uno munsi ni ama transfer ariko araba duce gato muri Manchester City ni Real Madrid duce dufatire ngaho ni muri Manchester City ariko baragwa novuga ngo bamaze kuva uno munsi witwa Ryan Aiglenoir kuva muri Argentina nibaza ejo yagize medical test witwa Tijani kuva muri cha Pays-Bas nibaza ko nawe nyene ivyiwe ni presque officiel hazigaye witwa Ryan Cherki nawe nyene mu misi nibaza ko no munsi itabaye no munsi umva carindira Coupe du Monde des clubs wakiki est-ce que nous ino Manchester City ni transfer y'abakinyi batatigize batakaje Kevin De Bruyne baragize twitege iki kuri Manchester City novuga ko Manchester City iracafise imyiteguro myinshi sinovuga yuko isefre baragize ku kwituma y'abakinyi batatu ariko sinovuga uravye effectif yari hari ya Manchester City ukabona intigeze ishika kure nkuko twadusanzwe tumenyere muri Premier League mugabo irarokisa abakinyi batatu sinovuga ko bari no kuri niveau y'abajya abandi basanzwe bafise n'abantu bazosaba preparation yindi amezi 2 amezi 3 kugira bashobore kwenteka irya system tactique ya Pep Guardiola novuga yuko Manchester City ntwayiteka ko vyinshi muri akanya muri Coupe du Monde des clubs gusa izobigiye kwiprepara nayo nyene irabe est-ce que muri sezi kurikira ya Premier League tuzoba duhagaze gute nanjye nawe nyene niho bazovuga ati ega marokri tuma twagize turashobora kubona ati arafise umusaruro canke nta musaruro uhari dutegerezwa ku investisamwo dushiyamwo ayandi na cyane ko twibagiye ko Kevin De Bruyne yababwiye yuko atagiye kwikina na element clé novuga ihari ariko iciza nuko bafise Haaland yaragarutse ameze neza bafise na ba Bernardo Silva bari hajya dibaza naho itazogera kure gusa irashobora kugira naho itazotwara igikombe irashobora kugira kure hashoboka
muri Liverpool ni witwa Florian Wirtz ashobora gusinya umwanya n'umwanya ku miliyoni 130. Est-ce que iyi transfer urayaprova kuri 130 million kuri Florian Wirtz muri Liverpool kuva mu Bayern Leverkusen? Muri iyi minsi ikintu tugenda tubona nuko umukinyi akinye imyaka 2 akakina kuri niveau nziza abugwa amahera menshi cyane gose. 130 million kuri Florian Wirtz ntawe reka kuvuga ko ari amahera menshi. Mugabo novuga ko muri aka kanya arayavala. Ugiye kuraba saison zibiri akinye neza uravuga ati arayavala kandi urabona yuko ni Liverpool yagiye gupusa cyane. Liverpool bayankiye nk'amahofi nk'abiri atatu ariko kavuga ati umukinyi ari indispensable kandi ugiye kuraba ni Liverpool muri aka kanya iriko iratakaza abakinyi novuga bagiye bakomakomeye. Ni Liverpool urumva ikeneye kwiyubaka kugira isubire kuri top niveau isanzwe iriko. Yego. Muri Real Madrid ni Dean Huijsen bamaze kuba basinyisha kuva mu Bournemouth. Tumaze bise tumubona muri UEFA Nations League. Yari titirere muri demi final, yari titirere nejo muri final. Imbere ya Barcelona ko ntigeze akina muri demi final na final witwa America Laporte nuko. Dean Huijsen ni Trent Alexander-Arnold. Nawe nyine yamaze kuba asinya muri Real Madrid bazoza gukina ino Coupe du Monde Club. Izigo kwituma tuzivarokiza gute inyuma y'uwitwa kugenda kwa Carlo Ancelotti no kuza kwa Xabi Alonso. Novuga yuko ni Real Madrid yataye amafigure emblematique abiri guta Carlo Ancelotti guta Luka Modric. Novuga yuko ari ibintu bizogenda bya Fabrice Seve Xabi Alonso araje azanye na tactique shasha azanye n'ibyo ashaka ko na vision ya football yiwashaka muri Real Madrid kandi urumva aragize n'amarukrituma. Sinovuga yuko izo rukrituma zibiri zitatu ari rukrituma mbi ahubwo ni rukrituma nziza cyane gose kubona Alexander-Arnold aracari umukinya ashoboye kandi aracafise imyaka musi ya 30 urumva aracafise saison indwi nziza muri Real Madrid. Urya wewe Dean urabona ni umujene ari muri 21 kandi urabona ari comportana neza mu match urabona yuko vraiment ari umukinyi mwiza w'inyuma gusa igihari ni Xabi Alonso equipe ya Real Madrid birakwiranye ari kuri niveau yayo ni point nini kuri equipe kora ni ya equipe utazovuga ngo uri kuri influence mu marukituma ahubwo ni Real Madrid ikwempose abakinyi bo ishaka à notre figure à leur figure nyene ya Real Madrid ni equipe novuga yuko Xabi Alonso yavyerekana amaze imyaka yerekana vraiment yuko system ari umukoci mwiza ni ariko ni Real Madrid tuzi igihagarara isanzwe ifise azoshobora kubimanaginga novuga yuko epreve ya mbere tugiye kwirabira muri Coupe du Monde Club. Na ayo makuru yakora vuga reka turangiza hano kuri Real Madrid na Xabi Alonso tugende kubara muri Coupe du Monde Club. Reka Darne ndagushimiye Loris. Ndashimira abakunzi ba Lux Sports bakunzi ba Lux Media ibiganiro birabandanya kuri Lux Media isango muri Lux Sports yo ku munsi wa gatanu turabira hamwe amakuru y'inkintu atandukanye yagiye aba muri ino ndwi tugiye gutangura mugire aho muba